Ntukije no kutamenya kandi imiti yarabonetse ukigo inshuti ya bose. Neza na neza uhava wibaza ati nipro uno munsi yatembereye uno munsi ndi mu ntara ya Gitega aho muziko ari n'intara isanzwe irimo icicaro gikuru cikigo inshuti ya bose. Icatumye nza ngaha sinikindi murazi ko mu ntango z'ukwezi kwa mbere ikigo inshuti ya bose bishikiye mu ntara ya Muramvya muri komine Kiganda neza na neza ku mutumba Matyazo bagiye kwitorera Mutamatade yaramaranye ubumuga burenga imyaka 14 yicaye mu ngundu y'igitoki. Ibibazo dufise ni vyinshi canke jewe mfise canke wewe canke naka yakurikiranye ikiganiro kumbure twakoranye ubwa mbere na mbere ikigo inshuti ya bose bagiye kwitorera Mutamatade ni vyinshi cyane. Kumbure uno munsi niho nabonye ko no kwishikira ahantu kumbure boba bariko baramukurikiranira kubera ko tuzi ko bamaranye ikiringo c'amezi arenga 3 kuko ndibuka ko bagiye kumutora mu ntango z'ukwezi kwa mbere. Reka noneho twagerageje kubaza ahantu ikigo inshuti ya bose baba bariko barakurikiranira Mutamatade banatubwira ko bariko bamukurikiranira muri rujya rupangu. Ntituzi ko baza kutwakira ariko nkuko turi abanyamakuru tutama tunanigwa turaza kugerageza ukuntu twinjira kugira ngo twirabire vy'ukuri ko Mutamatade mu mezi 3 yobamaranye n'ikigo inshuti ya bose bafise agahengwe akaca nk'ikari. Reka noneho twishikireyo kugira ngo tuje kwiyagira na Mutamatade kumbure nabo tuja kuhasanga kugira ngo twumve ko ikigo inshuti ya bose ivyo biyemeje ko bagiye gukurikirana Mutamatade kugira ngo barabe ko boshobora kumuvura ubumuga asanzwe afise bw'amaboko n'amaguru eka n'ibindi bihimba ko boba bariko barabikora kumbure nyimba barabikoze naho bigeze. Ntukije no kutamenya kandi imiti yarabonetse. Muri presentation twababwiye ko ikituzanye canke ikitujanye aha mubona atari kindi tugiye kwirabira neza na neza Mutamatade umwe ikigo inshuti ya bose kumbure caja kwitorera mu mutumba Matyazo kugira ngo babandanye bamukurikiranira. Kumbure ntitugiye kuja gusubira mu byo twayaze mu kiganiro twatanguriye ko kuyaga igihe ikigo inshuti ya bose baje kumutora noneho reka kumbure we nyene nawe atwibwire neza na neza ubu aho asanzwe abarizwa. Buninga hanyi mu nshuti ya bose. Mu nshuti ya bose Tade muri ko muhakora iki? Neza na neza muhamaze amezi ashika nko kuri 3 kubera ko turibuka ko ikigo inshuti ya bose baje kugutora mu mpera z'ukwezi kwa mbere. Tubwire ico ubu uri kurakora ngaha mu kigo inshuti ya bose. Naje hari kumugira neza nyakugira Imana nyakugira iteka. Yaraje kunda basanga miriwe nabi. Rero umukozi w'Imana yagize ikigongo avuga ati ngenda kujana kuvuza. Tanjana rero ku nshuti ya bose rero. Gushikisa nyankurikirana n'ubu ni gushikisa n'uturi kumwe nawe. Ndanezero rwose kandi ndumva neza ko ufise akarusho kandi ni rwose ko nejo ncabona igihe cyo kuva hasi. Yego cyane. Mwatubwiye ko ubu musana bariko barakira kubera ko kumbure muravye uko mwari nuko ubu muri ushobora kubabwira ukuntu ubwa mbere na mbere mutarashika mu kigo c'inshuti ya bose ukuntu mwari mumerewe. Nari merewe nabi rwose ni narihebuye amaguru yari itunye n'intoki zaritunye zarafatanye ariko ndabona ko intoki zagororotse kandi amaguru yose kumwe kwamba tugororoka ubu hasigaye kumwe ko inda zareje ryari ko ndadukusha kuva hasi kandi nabyo nyinda byizigenda bibona kuko nyamukozi Imana karagerageza no kuri kufasha none karafasha none karangorora. Mbega ubu aha musanzwe muhabaye gute? Ni bande kumbure bariko baragukurikirana kubera ko ubwa mbere na mbere tuzi ko by'ukuri ari kigo inshuti ya bose kiko kirakuvurira aha muri. Mbega aho mubaye muhabaye gute? Ni bande bariko barabakurikirana? N'uwo mugira neza nyene no mukozi w'Imana nyene yankuye mu hano gushikisa hano muri nabyankurikirana naho ndi ni nyanzo ndimwo ni waguma yiri hamahe. Ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka mu Ruyigi mu gisanga hirya ya komine Ruyigi inyuma ya Croix Rouge hepfo ya Ecofosa Kado mu Cankuzo mu gisanga ku isoko ya kera imbere y'ikibuga cy'umupira w'amaguru imuyinga mu gisanga munsi ya komine imbere y'ikambi y'igipolisi mu Kirundo ni kwibarabara rija kuri komine Busoni imbere
ya sentare nkuru y'igihugu ya Kirundo. Ingozi ni muri karitsiye mwita mu Giswahili kujya mbere imbere y'umusigiti bita Answara. Mu Kayanza ni haruguru ya BCB kwibarabara riduga ku Kirema. Imuramvya mu Gisanga imbere ya sentare y'intango. Ibubanza ni kwisoko ku Musenyi haruguru y'ibanki Bankobu. Mu Cibitoke mu Gisanga kwibarabara ry'indwi uca mu Rugombo imbere yo ku Miceri impande ya Hotel La Pension. Ibujumbura mu Gisanga mu Carama kwibarabara rya kane ku nimero 10 ku ruhande rwo hepfo imbere yo kwibombo. Imakamba mu Gisanga muri komine Nyanzarake imbere y'ibanki BCB. Mu Rumonge mu Gisanga kw'isoko kwa Bucumi imbere ya parking y'imiduga y'Ibururi. Akurakuri 79 amajana 766 amajana 951 canke kuri 69 199 amajana 247. Inshuti ya bose yo ni inshuti yawe. Mwabonye ku masitana tuge turabereka ko kumbure twanasanze umuyobozi w'ikigo inshuti ya bose ari n'umuganga kumbure asanzwe agorora abavunitse amaguru canke amaboko canke abamugaye amaguru canke amaboko. Imbere yuko tuyaga ibicanke biriya reka noneho nawe abanze atwidondore kumbure ku batari bwamumenye muce munamumenye. Nitwa Repera Pastor Shimimana Nesiforo nkaba sanzwe ndongoye ikigo cy'ubuvuzi ka inshuti ya bose, nkaba sanzwe ndi n'umuganga wo mu kigo inshuti ya bose mu gisata cyo kugorora abamugaye canke kumugorora abamugaye. Yego, twamaze kumva ko mukora mu gisata cyo kugorora abamugaye ndetse munavura n'indwara zitandukanye, mukaba muri n'abayobozi b'ikigo inshuti ya bose. Mbega ubu buvuzi nk'ubu mwaba mwabutanguye kuva ryari? Mwiyumvise mu gute ko kumbure mushoboye kuvura ibi canke biriya? Mwoshobora kubibwira ku muriri kumbure abariko baradukurikirana? Murakoze cyane. Kuvuga yuko uyu mutama siwe wa mbere dutanguye kuvura mu nshuti ya bose. Tumaze kuvura benshi cyane bafite ubumuga nk'ubu canke busumbano ngaha. Hari n'abana usanga bavutse bamugaye tugashobora kubafasha bakamuguruka. Mwabizi ko hariho n'umutama yitwa Barendegere Michel wo muri Yoba ariwe yatumye ikigo cy'ubuvuzi ka inshuti ya bose kemenyekana kugeza ubu, kuko ari mu bantu ba mbere twamuguruye. Nawe yaramaze imyaka ishika 2 n'amezi 6 yaramugariye muhira. Rero uyu ari muri abo benshi tumaze kuvura, siwe wa mbere tuvuye. Kumbure nuko igihe twabavura kumbure mwe mutari bwatumenye canke ubwo buhinga bwanyu bwo kugira amaradiyo nkaya butari bwaboneke. Nabundi twebwe tumaze guhera mu 2016 tumugurura abantu benshi cyane. Dufise benshi cyane bamaze gukira ingwara nk'izi. Rero umusanzwe uko twamubonye igihe twamuzana, aya maguru yari afatanye no mu nda ngaha, n'amaboko nayo nyene yari yafatanye, byari bifatanye byose bizinze. Urumva byose byaritunye amaguru n'amaboko. Urumva rero twamutoye mu mpera z'ukwezi kwa mbere ngaha ayinga ariko arakwiza hafi amezi 2 ariko turamufasha. Rero hari imiti tumuha niyo dushobora gukoresha mu kumugirira massage. Ngaho urabona kusanze yuko turiko turamugorora, turiko turorosha imitsi kugira ngo imitsi irekura amaraso kugira amaraso atembere mu mubiri wose. Rero umusanzwe ngaha aye tubona yuko yakize n'ingoga kuko nabandi biranyaruka mu nshuti ya bose. Kurabona yuko izi ntoki urabona ko zari zaramugaye zakongataye, kurabona yuko ubuzigororoka neza cyane. Urabona yuko aye turiko turamanura buke kugira ngo amaguru agororoke asubire mu kibanza cyayo. Ubundi umutsi umaze kumanuka aca yitahira kuko umusango barakomeye, arivyura arisohokana hanze. Ubundi hose baraterura baramutamika mu gufungura. Urumva yuko nk'ubuye umusanzwe yarakize. Mbega mubigenza gute kugira ngo kumbure mushobore kumugurura umuntu kumbure abamaranye ubumuga imyaka nk'iyo yose? Tubwire nimba mudahava mureka kubitubwira kumbure mwibaza ko abariko baradukurikirana bari hirya canke hino kumbure bashobora kurahura ubwenge bwanyu. Bigenda gute kugira ngo kumbure mushobore kumugurura umuntu nk'uyu yaramaranye imyaka nk'iyo yose? Murakoze cyane. Uburyo dukoresha mu kuvura mu nshuti ya bose ni Imana yabutanze, ni ubumenyi bwacu. Uburyo tuvyiga n'uburyo tuvyigisha navyo iryo nibanga ry'inshuti ya bose. Ubukeneye kubimenya neza araza akinja mu muryango w'inshuti ya bose, turatumwigisha agaca yongera agacaba
n'umunywanyi wacu n'umukozi wacu kuko nk'imiti dukoresha mu nshuti ya bose niyo twikorera. Mbega ayo mavuta mukoresha ko nabonye mugenda musiga amavuta nayo avahe nayakorerwa mu kigo inshuti ya bose nyene? Aya mavuta abonye dukoresha nayo twihingurira mu biterwa. Rero urumva ivyo mu nshuti ya bose n'inshuti ya bose nyene niho biva, ntahandi woza kubisanga. Ubikeneye iyo birondera mu nshuti ya bose nyene. Murakoze. Mutama je nshaka ungaragarize kumbure ukuntu wiyumva mwamezi ashika kuri 3 ubu maranye n'ikigo inshuti ya bose. Tugaragarize noneho nyimba kumbure ubona ko uri kuragenda ukira umunezero wobufise, bitubwire kumbure kuba ariko baragukurikirana canke kuba ariko barakubona kuri televiziyo y'inshuti ya bose, ubibumvishe nyimba vy'ukuri ubona ko kumbure uri kuragenda ukira. Yo je unanezerewe cyane no kuri kubera mu gushima gose ikigo inshuti ya bose cyafashije gose ko nkiva muhira ntabyo narinze nagiye ko noronka nk'inguvu nari ifise. Imyaka ari myinshi narateteye, intoki zirituna, amaguru arituna biramatana, ariko ubunye ndashaka kwibyura, intoki ziragororoka kandi zirimo inguvu, amaguru nyine arimo inguvu, hasigaye gusa umutsi umwe gusa ukuguru kukubafu. Nabone wova mu ndadina mva hasi ubunyene. Ndashima gose kuko niba kunagenda afise inguvu ndibyura ubu kandi nkihindukiza kandi n'amaguru kandi nkishaka gitana nje agashika hasi. Ubu ndirisha ndigabura mwakana kabenda ko ntamika. Ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka mu Ruyigi mu gisanga hirya ya komine Ruyigi inyuma ya Croix Rouge hepfo ya Ecofosa Kado mu Cankuzo mu gisanga ku isoko ya kera imbere y'ikibuga cy'umupira w'amaguru imuyinga mu gisanga munsi ya komine imbere y'ikambi y'igipolisi mu Kirundo ni kwibarabara rija kuri komine Busoni imbere ya sentare nkuru y'igihugu ya Kirundo. Ingozi ni muri quartier mwita mu Giswahili kujya mbere imbere y'umusigiti bita Answara. Mu Kayanza ni haruguru ya BCB kwibarabara riduga ku Kirema. Imuramvya mu gisanga imbere ya sentare y'intango. Ibubanza ni kwisoko ku Musenyi haruguru y'ibanki Bankobu. Mu Cibitoke mu gisanga kwibarabara ry'indwi uja mu Rugombo imbere yo ku Miceri impande ya Hotel La Pension. Ibujumbura mu gisanga mu Carama kwibarabara rya kane ku nimero 10 ku ruhande rwo hepfo imbere yo kwibombo imakamba mu gisanga muri komine Nyanzarake imbere y'ibanki BCB mu Rumonge mu gisanga ku isoko kwa Bucumi imbere ya parking y'imiduga y'Ibururi akurakuri 79 amajana 766 amajana 951 canke kuri 69 199 amajana 247 inshuti ya bose yo ni inshuti yawe. Mbega kare na kare utaratangura kuvugwa n'ikigo inshuti ya bose ibihimba byari bimugaye iyo bagukoze ko warashobora kuvyumva? Yo umubiri wose uko uri kose wari warateteye naho ryo bibuye naho nyoko ku mucamwe sino kumisa ko mbabaye ariko ari gushikiye isaha ubunye ubuzima bwose biko baratunga biko batekana biko barakwira biko gusubira kumera nkuko bwari umeze bwakeye. Yego ndashima gose. Mbega tubwire utaratangura kuvugwa n'ikigo inshuti ya bose uba kwara byarakunda ko kumbure murangura amabanga yabubatse? Oya sinaraba. Tubwire ubu naho bimeze gute? Ubu birakunda ko kumbure mu yarangura? Oya biriko biregereza ndiko ndashima kandi ko biregereza ko ndabona neza ko harimo akantu ko karazamo kubera imyaka ari myinshi ariko ndize neza biriko biregereza. Nashashimira n'uburongo ikigo inshuti ya bose uko yarafashije gose mu bintu bikomeye gose bihambaye. Mbega hoho ko igihe tuza kugutora hariya imatyazo wavuga ko kumbure amagara yanyize, mbega hoho barahavura? Bahavura nahone no bahavura kandi nta munsi batahavura. Ubwo rero muvuga ko kumbure ubu amagara atari nka kera? Yego gose cyane rikaraza no kwindabona ndakandashima kandi ubona ko ari kwazamo inguvu. Uyeho byo kundira ahubwo yosenga Imana ikamufashanya nkuko yafashije kuko Imana ikora bikomeye hanyuma no kuri akegera icyo kigo inshuti ya bose ko kirafasha gose kandi kiravura gose
gose bihagije kuko je ko nari imeze sinenze yuko intugu zose kugororoka cyangwa se kwirisha cyangwa gutikiye kuniri. mbega nkamwe mumaze kumbure amezi ashika kuri 3 muvugwa n'ikigo inshuti ya bose ubona bavuza uburyo nyabaki? Uburyo ntabwo nomenye kubera naje mbona bamvura ariko ntabwo nomenye kuko umva nimiti naje ntomenya ngene ingana kuko ni myinshi gose myinshi. Mbega iyo miti myinshi muvuze yoba ari imiti munwa ni imiti mwisiga bigenda gute? Yonwa iyo bangoroza iyo basiga byose urumva nkishima ko n'ubuzima bwanje biko baragaruka kubera iyo miti bariko barampereza. Baraguha n'imiti yo kuntu? Yego. Mbega iraryoshe canke irarura? Iraryoshe gose kandi irafasha ubuzima biko buragaruka. Kumbure subira ushime na cane unashimiye ivyimva mutima ikigo inshuti ya bose bo nubu bakibandanya bakwitaho nkuko ari naryo hangiro kumbure bihaye. Muribuka ko mu kiganiro ca mbere twakoranye n'umutama aho twakoze ikiganiro kumbure hariho n'abamuseguye kubera ko murazi ko mu bihimba vyo vyari bigwaye n'umugongo warimwo, ariko ubu mu bariko baradukurikirana murabona ko ari nawe kumbure yifatiye mikrofone. Nukuri ndashimye cyane kandi ndashimiye gose nukuri ikigo inshuti ya bose nukuri kuko ndanezero nukuri ndafise umunezero ntangere ku buryo mbona neza ko naje ubuzima mengo naje buryo bugaruka nkuko nahora na kera. Kumbure nawe muyobozi nk'akajambo ko guhereza ko ni nk'akahe? Akajambo ko guhereza ko nuko kumbure abantu benshi bafise ingwara zitandukanye ariko ntibashoboye kwibaza yuko zishobora gukira, ariko mu bisanzwe mu nshuti ya bose Imana yatanze imiti kandi imiti y'u Burundi nyene yishira mu bantu b'u Burundi nyene. Umuntu rero afite ikibazo gikomeye icyo babona nyene yuko kidashoboka ashobora kwegera ikigo inshuti ya bose kirashobora kumufasha kuko tumaze gufasha benshi cyane mu ngwara zitandukanye izo nyene bihebuye. N'uyu murabona yuko yarihebuye ariko urabona yuko ubuye afise icizere yuko ashobora gukira neza kandi akagendagenda no mu bandi bantu. Murakoze. Ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka mu Ruyigi mu gisanga hirya ya komine Ruyigi inyuma ya Croix Rouge hepfo ya Ecofosa Kado mu Cankuzo mu gisanga ku isoko ya kera imbere y'ikibuga cy'umupira w'amaguru imuyinga mu gisanga munsi ya komine imbere y'ikambi y'igipolisi mu Kirundo ni kwibarabara rija kuri komine Busoni imbere ya sentare nkuru y'igihugu ya Kirundo. Ingozi ni muri quartier mwita mu Giswahili kujyambere imbere y'umusigiti bita Answara mu Kayanza ni haruguru ya BCB kwibarabara riduga ku Kirema imuramvya mu gisanga imbere ya sentare y'intango ibubanza ni kwisoko ku Musenyi haruguru y'ibanki Bankobu mu Cibitoke mu gisanga kwibarabara ry'indwi uja mu Rugombo imbere yo ku Miceri impande ya Hotel La Pension ibujumbura mu gisanga mu Carama kwibarabara rya kane ku nimero 10 ku ruhande rwo hepfo imbere yo kwibombo imakamba mu gisanga muri komine Nyanzarake imbere y'ibanki BCB mu Rumonge mu gisanga ku isoko kwa Bucumi imbere ya parking y'imiduga y'Ibururi akurakuri 79 amajana 766 amajana 951 canke kuri 69 ijana na 99 amajana 247 inshuti ya bose yo ni inshuti yawe. Kumbure twababwiye ko ihangiro twihaye uno munsi ari kwiyagira na Mutamatade atubwira kumbure mu kiringo c'amezi ashika kuri 3 amaranye n'ikigo inshuti ya bose aho ivyerekeye ubuvuzi ariko baramukurikirana bigeze. Reka noneho nkuko nababwiye ko tuza kuganira na bamwe tuza gusanga aho ikigo inshuti ya bose ariko baramukurikiranira. Reka ubu naho kumbure tuyage n'ubusanzwe amugwaje ari nawe mugore wiwe. Gumana nanje rero kumbure tubandanye kumbure dusangira ikiyago twumviriza canke twirabira ukuntu ikigo inshuti ya bose bakibandanye bakurikirana. Mutamatade yaramaranye imyaka irenga 14 ubumuga bw'amaguru n'amaboko ndetse n'umugongo. Nitwa Tungimana Yurieta wo mu mutumba wa Matyazo komine Kigandi ntara ya Muramvya. Nyakubahwa pasitori yaraje gutora uwo mufasha wanje kugira aze kumukurikirana akuma muvura. Kuri yaramerewe nabi yarafise ubuzima bubi kandi twese twari dufise ubuzima bubi kuko ntaco twaja gukora kuko twaguma twicura ko imvura imunyagirira hanze
tukaguma tuza turaza kumuraba ntitwari tworohewe rero aho dushikiye ngaha mu nshuti ya bose nyakubahwa pasitori ntako atagize gumya aza kumukurikirana tanga n'abaganga baguma bamugorora mwiboneye ubwanyu ko intoki zozo yazigoroye ngira ngo umunsi umwe intoki tugishika ngaha zaciye zigororoka rero karakurikirana ibintu by'amaguru amaguru kubera yari awanije imyaka 16 aguma yicaye aguma uruhande rumwe imitsi yari yaramaze gufatana amaraso ntiyatembera ariko nako atagira kugira kumarondera ukuntu imitsi yokora amagufa yose asubire mu kibanza ca rimwe rimwe murabona rero ko amaguru biriko biragenda neza twovuga yakiza. Mbega abo baganga kumbure umuyobozi yarungika baraba ikigo inshuti ya bose canke baraba ibitaro kumbure kanaka? Oya n'abaganga b'ikigo c'inshuti ya bose nibo yarungika kumukurikirana ku mwanya baguma hafi yiwe naco gituma mubona ari karakira. Mbega hoho uburyo bwo kuba muri kino kibanza musanzwe mukurikiranwamwo ikigo inshuti ya bose uburyo mwabukuye? Uburyo bwaho tuba n'ibyo dufungura nyakubahwa pasitori byose biri ku gahanga kiwe niwe aguma bikurikirana byose. Mutamatade kumbure tukimuzana mu kiganiro twakoranye yaratubwiye ko kumbure n'amagara asa n'ayanyitse. Mbega muri iyi minsi kumbure bariko baramukurikirana urabona ko igice nk'irya yejo ashobora kurangura amabanga neza nk'uko yabikora atarafatwa n'ubumuga? Aguma mukurikirana nyene aguma mukurikirana ubuzima bwiwe bwose. Turabyizeye nyene navyo nyene ko bizoshoboka kandi biriko birashoboka. Hari abantu kumbure bashobora kumva bajya abantu bagenda barashinga intahe nko ku biganiro bica ku maradiyo kumbure bakibaza ko ari ikigo inshuti ya bose kumbure baba babahaye amafaranga kugira ngo bagende bashinga intahe ko ikigo inshuti ya bose bashoboye kuvura ingwara izi canke ziriya. Ubwo ntibo baba baraguhaye amafaranga kugira ngo wemere uvuge ibi canke biriya ko ikigo inshuti ya bose kumbure bariko babakurikirana kuri ibi canke biriya? Kigo c'inshuti ya bose n'abacumva ku biganiro by'iradiyo abafise abantu bose bamerewe nabi no babwira ko boza ku kigo c'inshuti ya bose bakaza kubaza uwawe ni we wese amerewe nabi mu buzima akaza kubaza noneho inomero yaranazitanze kuri iyo radiyo akabaza inomero akanamutelefona ati iyi ngwara mwumva mwoyimvurira nyakubahwa pasitori aca muyinyishu ntaze hagira abantu bagwa mu bitoki nk'uko iwanje yaragwa mu bitoki cyo kintu noshimira inshuti ya bose. Mbega ho mubona ubugwayi kumbure umugabo wanyu yarafise mubona kumbure ikigo inshuti ya bose baba barabanyarukirije kubavura canke biriko bigenda nk'ibiteba? Byanyarutse nyene ne mu myaka 16 n'amezi 3 urumva nta niro biriyo byanyarutse gose twoshima Imana tugakomera amashi Imana tugakengurukira n'ikigo c'inshuti ya bose. Mbere kwanza hariho n'akaririmbo batoye karirimba inshuti ya bose jeho mbere maze gushika muhira zogenda nyakubahwa pasitori akampaye. Mwashobora kuturirimbira gato ako karirimbo? Sindakazi kose avuga mu kigo kama c'inshuti ya bose ngo aba abantu barakira ku mutima no ku mubiri. Ntibabesha abantu barakira ku mutima no ku mubiri. Hari urushengero rw'inshuti ya bose, hari ivuriro ry'inshuti ya bose, umva abantu barakira ku mutima no ku mubiri. Ushobora kutwidondora kumbure bakamenya uwo turi kumwe? Akazina kanje nitwa Barugira Eveline ku musozi wa Matyazo ikomine Kiganda. Duhuriye hano kumbure ahantu hasanzwe hari Mutamatade ari naho ari karanakurikiranwa ari ikigo inshuti ya bose. Kumbure namwe mwaje kuhakora iki? Twaje kuraba abahagwariye biwacu nyene kugira turabe ko bariko baratora mitende. Mushobora kubwira bariko baradukurikirana ukuntu uwo mugwayi yarasanzwe agwaye? Ndagwaye nyene ubumuga bwo kutava hasi bwo kutakora ikintu na kimwe. Uwo muntu mwaje kuraba yitwa nde musaniki? Nitwa Ndayizeye Tade ni databuka.
yarameze gute mu gihe atari bwatangure gukurikiranwa n'ikigo inshuti ya bose? taraza hano mu nshuti ya bose yafashwe nyene yaramugaye ntiyava hasi nta n'ikintu na kimwe yakora. Mbega aho akimugara yari yafashwe n'iki? Nibiki kumbure vyoba vyaramutumye amugara kuriya? Akimugara yari yafashwe nyene n'ibintu ngira ngo bahuriye mu gahinga. Ibyo bintu bahuriye mu gahinga vyari biki? Bitubwire neza nta kibazo. Kirara amadayimoni. None mwamaze kumubona hari, mwasanze bimeze gute? Mwasanze amerewe gute ubu naho? Twambonye nyene twasanze ari mitende ubunye turabona ko biriko biraza bukebu. Abonye ko ubunye imitsi ku maboko hose ku maguru hose iri kirata. Yarameze gute ubwa mbere ugereranije nuko wamubonye no munsi? Amaguru arayagorora n'amaboko arayagorora. Turabona atarazi no mu nshuti ya bose ntiyagorora amaboko n'amaguru. Umaze kumubona mwaganiriye nawe yababwiye ko bimeze gute? Twebwe twaganiriye twabonanye yatubwiye ko nawe nabona akarusho kanini kurusha aho yarari muhira. Mubona kumbure mufise icizere ca gute bivanye nuko mwamubonye? Icizere kirahari kinini kubera turabona yuko menga biriko biraza. Mbere mwari musanzwe muzi iki kigo inshuti ya bose? Twebwe ntacyo twari tuzi twumva bakivuga. Hariho abantu kumbure bibaza ko mu kigo inshuti ya bose ari nk'ahantu h'ihwaniro y'abapfumu kumbure batandukanye. Wowe nawe niko wabisanze? Oya si mu bapfumu, ni ahantu nyene bavura ingwara. None nk'akajambo kumbure kanyuma nawe wovuga ni nk'akahe nk'ukuntu wasanze mutama wa Nyameze? Ndashimye kubona umutama wacu usanga ameze neza, nkabona yuko biriko biraza mu minsi nzomubona muhira ariko aragendagenda n'amaguru. Umunsi uzomubona ariko aratembera n'amaguru yiwe bizogenda gute? Muzovyifatamwo gute? Iminsi nzomubona ariko aratembera urumva azoba ari amashimwe manini menshi tuzoba ari umusi wo gukenguruka bazi. Musanzwe musenga? Twebwe ko turasenga. Hariho abantu kumbure batinya kuza kwivuriza mu kigo inshuti ya bose bibaza ko kumbure kwivuza imiti y'ikirundi ari bibi na cane cane kumbure bivanye n'imyemerero baba bemera aho baba basanzwe basengera. We nawe wobivuga kwiki? Abo bantu nobabwira ko bojijuka kubera umutima ubi nuwubuhamuye. Basanzwe bahamura gute? Ushobora kutubwira ukuntu bahamura? Jewe yaje navyo nzi natwe ndavyumva n'abandi uko nyene. Nta na rimwe uraje ku mupfumu na rimwe? Naragiyeyo rimwe njanye nyene mutoyi wanje narije ndamuhetse nyene papa ari wamujyana. Byagenze gute? Chege yatubwiye yuko ngo arabamuroze. Wowe none wagiye ku bapfumu wasanze abapfumu by'ukuri bavura? Aho nyimba bavura gute? Muba ntibavura, je sinovuga ati havura umupfumu havura Imana kubera je nta kintu mbona umupfumu afashe umuntu ngo ariko aramuvura kurya ko bari kubeshya abantu ngo ariko arabavura. Ubu naho n'umwanya mwiza kumbure tugira twiyagire n'umukobwa wiwe. Turazi ko azi byinshi cyane kuri se wiwe, ubuzima bwiwe. Kumbure reka nawe atuyagire ukuntu yasanze se wiwe kumbure amerewe muri aka kanya mu gihe tuzi ko amaze amezi ashika nk'atatu ariko akurikiranwa n'ikigo inshuti ya bose. Je nitwa Habyarimana Aline, nkaba mvuka mu tumba Matyazo, komine Kiganda. Twaje kuraba umuvyeyi ariwe papa yamvyaye, yaje kwivuza ubumuga, yaratembereye nyene mu bagenzi ariko turarindira ko umuvyeyi ataha turabura. Bukeye twamutoye ahantu ku gitarugwa ariho amadayimoni yamufatiye. Eka mbonye byarahindutse cyane gose. Nico